Abarundi bakunda urukino rwa basketball cane cane abadashobora gushika ku kibuga ca departement habera inkino bahora bazirabira kumbonesha kure ya Buja TV, ariko haraheze igihe inkino za Vitaro Basketball League umwaka wa 2024 zitariko zirerekana. Moise Ntakarutimana ajejwe kumenyekanisha amakuru muri Febabu arahumuriza ko vuba izo nkino zigiye gusubira kwerekana. Kubera ikibazo c'ubuhinga ubu ntibariko barabibona, mugabo bariko baritunganya neza kugira ngo les playoffs zizogere ivyuma bikenewe basanze, kuko mwarabibonye namwe yuko amasanamu atarashemeye cane, rero bariko baritegura kuko harya ngo umuhini mushasha umera amabavu, rero bariko baritunganya kugira ngo muri phase ya playoff bazobe bafise ivyuma bikwiye, bazobe biteguye neza kugira ngo izo nkino zizikurikiranywe n'abadiaspora batandukanye. Amenyesha ko amasezerano Febabu igiranira n'ayandi mashirahamwe azoterera mu iterambere rya basketball y'u Burundi. Twarasinye contrat hamwe na restaurant Fogostic House. Iyo restaurant niyo musanzwe mubona ijeje gufasha abakunzi ba basketball kubafungurira kuri terrain de département. Twarasinye contrat n'inzu y'ubudandarizo bw'amatelefone, ama caméra de surveillance, donc du matériel électronique, ama ordinateur, eka ivyuma bitandukanye basanzwe bakora badandaza, yitwa Dream House. Iyo nayo yaje kudushigikira mu gisata c'abana bari munsi y'imyaka 16. Murazi yuko twaciwe ibihano dutegerezwa kuriha miliyoni 150 bitarenze mu myaka hafi 3. Rero ubwo buryo bugenda buraboneka, nosema burafasha ibikorwa bitandukanye vya Febabu, ariko urongera bugafasha no kuriha rya deni. Twibutse ko iganwa rikuru rya Vitaro Basketball League umwaka wa 2024 risigaje inkino zitatu gusa ngo rirangire imbere yuko hatangura inkino zo gukurakuranamwo bita playoff.